uwo munsi mukuru ushitse mu gihe abigeme b'abarundikazi badahengeshanya guserukira igihugu mu makungu bacishije ku mpano zitandukanye zo kwinonora imitsi n'imico kama bigakomeza guha agaciro igihugu cacu. Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi yeruka gushiraho urubuga ngurukana bumenyi kugira abigeme n'abakenyezi bafise impano ubuhinga n'ubumenyi butandukanye biyandikishe maze bamenyekane bongere bamenyekanishe ubwo buhinga bwabo. Uwo munsi mukuru uzohimbazwa hisunzwe icivugo kivuga giti umwigeme atera imbere akingiwe mu buhinga ngurukana bumenyi. Ico civugo kiduhamagarira twese gufasha umwigeme gushigikira ubuhinga ngurukana bumenyi bumufasha gukarisha ubwenge ariko kandi akingiwe ingaruka mbi ashobora guhura nazo ariko arabukoresha. Muri kino gihe biribonekeza ko abigeme bakoresha ubwo buhinga ari bake ugeranije n'abahungu. Iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ku isi yose ndifasha gusa kongereza ubwenge no kuronka akazi, ariko abigeme ntibakoresha ayo mahirwe ku mvo z'uko batavyitaho. Inyubako zike, ibikoresho bijana no gukoresha ubwo buhinga hamwe no kubura icitegererezo ciza kubakurira mu bijanye n'ubwo buhinga. Kenshi abigeme bagendera amatelefone kugira bahanahane inkuru gusa kandi bashobora kuzikoresha barondera kuba abahinga mu bijanye n'urudandaza ruciye muri ayo matelefone. Kugira ngo ubwo busumbasune bugabanuke birakenewe ko abigeme bafasha gushika kuri ubwo buhinga ku rugero rumwe n'abahungu.